Bikira Mariya nta gihe na kimwe yigeze afadikanya na Yezu mu gucungura abantu. Redemptrice ntashobora rero kuba umuhuza w'Imana n'abantu, mediatrice, uwo twocako kugira adushikane canke adushikire ku Mana, kuko umucunguzi w'abantu Ecclesia yemera ni umwe gusa, Yezu Kristo. Kandi bisubiye, Bikira Mariya si paratonnerre, no kuvuga uwo abantu bakwiriye kuremeka imitwaro yabo yose kugira ayibashikanire ku Mana, nk'umuvugizi yinginga Imana kugira ibishure. Nk'uko wogira ikigongwe n'inema vy'Imana ntibikwiye, ku buryo harinda gukenerwa ubundi bufasha bw'uwundi muntu. Inzira y'ubwenge. Hari kwa 12 Kigarama mwaka 2019 i Vatikano, mw'isengero nkuru yitiriwe Petero Mweranda, mu nkuka ya misa yo ku munsi mukuru witiriwe umugabekazi wa Guadeloupe, aho uwari umwungere wa Ecclesia Katolika kuva muri Ntwarante mwaka 2013 gushika muri Ndamukiza mwaka 2025, Papa Francisco mu nsiguro yatanze uwo munsi imbere y'isinzi ry'abakirisu bagwiriyemwo abakomoka muri Amerika y'Epfo, iyo nawe yarasanzwe akomoka. Uyo mujesuiti w'umunya Argentine Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco yemeje ko Bikira Mariya atigeze ahemukira sebuja, ari we muhungu wiwe, umucunguzi umwe rudende, Yezu Kristo. Bikira Mariya ntiyigeze ashaka kwigarurira ikintu na kimwe c'umuhungu wiwe. Ivyo Papa Francisco akaba yabishikirije mu gukurira inkoni ku gishitsi, arahebuza bamwe mu bakatolika bari mu mihari n'imigwi y'abakunzi ba Bikira Mariya bariko basaba ko Ecclesia Katolika yokwemeza inyigisho y'ikinyegezwa ivuga ko Bikira Mariya yafadikanije na Yezu Kristo mu gucungura abantu, Redemptrice aux côtés de Jésus-Christ mu gifaransa. Iyi nyigisho iyo yemezwa ikaba yari guca iba iyigira gatanu mu nyigisho z'ibinyegezwa vya Bikira Mariya, dogme mariale, zo muri Ecclesia Katolika, inyuma yo kwemeza ko Bikira Mariya ari nyina w'Imana. Yagumye ari sugi imbere yo kwibaruka, mu gihe cyo kwibaruka n'inyuma yaho yasamwe atagicumuro, yurijwe mw'ijuru umutima n'umubiri. Izi nyigisho zine zose zaremejwe na Ecclesia Katolika nk'ukuri gushimanga ko Bikira Mariya atari umugore nk'abandi, ahubwo ko hariho ico asumbije abandi bagore. Leta ya Vatikano irongowe na Papa Leo wa 14 igashinga intahe ko kwita Mariya umumediatrice canke umukoredemptrice koba ari nko gusenga Bikira Mariya mu kumunganisha na Mana mwana, kuko Yezu we rudende ari we mucunguzi w'abantu, kandi ko ari we wenyene dutegerezwa gucako kugira dushike mw'ijuru. Ecclesia ikabona ko abakirisu botuma bamwita Mater Pupili Fidelis, umuvyeyi w'abemera, kuko yabaye nyina wa Yezu Kristo. Itegeko ritewe ku mukoro na Papa Leo wa 14 ubwiwe, rikaba rije ritanga umuco mu kwerekana uruhara n'ishusho Ecclesia Katolika iha Bikira Mariya, ivyo yemera n'ivyo itemera. Mu kuvunira akagohe bamwe mu bakunzi ba Bikira Mariya barenza urugero, Vatikano ikabibutsa ko hisunzwe kwemera kwa Ecclesia Katolika Imana yonyene ariyo itanga inema, kandi ko inema y'Imana tawundi irinda kubanza gucako kugira ishikira abantu, kandi ko uko kurenza urugero mu guha ububasha Bikira Mariya adafise bishobora gutsitaza abandi bakirisu atari abakatolika, no kuvuga aba protestant n'aba orthodox, mu ntumbero yo gushitsa umwitwarariko wa Ecclesia Katolika wo gukomeza ubumwe bw'abakristu, ecumenisme chrétien, mu ntumbero yo gukura ivyahora bitandukanya abemera Kristo. Kandi ngo nubwo hoza ibitangaro vy'ababonekewe bemeza ko Bikira Mariya ari umucunguzi yafadikanije na Yezu, kandi ko dushobora kumucako akadushikana mw'ijuru, Ecclesia Katolika ntizokwigera ivyemeza, kuko azoba ari ibinyoma bidafise ishingiro. Aho umuntu aca yibaza ati, none inyigisho z'uko Bikira Mariya yafadikanije na Yezu gucungura abantu, ko ari umuhuza adushikira akadushikana ku Mana, izi nyigisho zo zazananye he, zaje gute gushikaho zikwiragizwa ku isi yose, abakatolika benshi bakazizera nk'ukuri kandi zitemewe na Ecclesia? Mbega vyaje gute ngo abantu batwagwa n'ibishobisho vyo gukunda umuntu gushika ku rugero rwaho bashaka kumunganisha n'Imana? Mbega n'ubukirisu bwa cane canke n'ukwemera guke gufatana no kutamenya no kudatahura ico Bibiliya ivuga?
mbega ibi bitanguye kuba nticoba ari camwa cyo kwemera inyigisho ataho zanditse muri Bibiliya ariko zishingiye ku vyipfuzo n'ivyiyumviro by'abantu bagiye hamwe bakavyumvikana hama bakavyita ukuri. Abakirisu bato bato nabo bagaca bakurikira nk'intama batazi n'ivyo bavuga, mu nyuma bakisanga batanguye kurenza urugero. Mbega bigiye kugenda gute? Vya bisabisho na za ndirimbo ngo turakwituye udutambutse utujane ku Mana mu kwerekana ko Bikira Mariya ari we nzira ishikana mu ijuru, atawishize mu minwe yiwe azokwigera azimira kuko afise ububasha bwo gukinga umuntu ko agwa mu caha. Ari naho abaprotestante n'abandi bose badasangiye ukwemera n'abakatolika bari bageze ku rugero rwo kwagiriza abakatolika ko basenga umugore ari we Bikira Mariya. Ndabaramukije, jewe nitwa Tangimana Patrick Rusage Maestro. Mwakoze guhitamo neza aha ni kuri HP Menya Burundi. Kaze muri cyaganiro mukunda cyane muri Sinzi inzira y'ubwenge, aho twiga tukamenya vyinshi tutari tuzi imbere n'ivyo twabora twibaza ko bidashoboka, bitabaho, bitobaho canke ko bitabayeho, kugira dushobore guhumuka, kujijuka, kwinegura no guhindura ingendo kugira dushobore gushika kumbona kazoza twipfuza. Uno munsi nkuko mwamaze kumva imengamiro y'iki kiganiro tuza kurabira hamwe ibijanye n'itegeko rishasha rigenga ishusho n'ikibanza gihabwa Bikira Mariya nyina wa Yezu muri Eklezia Katolika, ivyo Eklezia yemera n'ivyo itemera kubijanye na Bikira Mariya. Kora subscribe kutarayikora, ukore like, wongere upartage iyi video isangiza abandi nabo bamenye. Wibuke ko ivyumviro vyawe ari nkenegwa bidusangize muri commentaire. Inzira y'ubwenge. Mu kwezi kugira gatandatu umumarayika Gabriel yatumwe n'Imana mu gisagara c'Ibugarire citwa Nazareti ku mwigeme yari yasabwe n'umuntu yitwa Yozefu wo mu muryango wa Dawudi. Nyamwigeme nawe yitwa Mariya. Nyamumarayika arinjira amubarira ati, mwaramutse wowe wuzuye inema, Mukama muri kumwe. Mariya ngo avyumve agwa mu gahundu, yibaza ico iyo ndamutso ivuga. Nyamumarayika yamara aramubwira ati, humura Mariya, warashimwe n'Imana, uza gusama inda, uze uyivyaremwo umuhungu, uzomwita Yezu. Azoba mukuru kandi azokwitwa umwana wo mwijuru. Umukama Imana azomuha ingoma ya se wiwe Dawudi. Azogaba igihugu ca Yakobo imyaka yose n'inganji yiwe ntizohera. Mariya nawe abaza Nyamumarayika ati, ivyo bishoboka bite ko ntari bumenye umugabo? Umumarayika aramwishura ati, mutima mutagatifu azokuza ko maze ububasha bwo mwijuru bugutwikire. Nico gituma uwo uzovyara azoba mweranda kandi akitwa mwene Mana. Mbere na Elizabeti inshuti yawe aheruka gusama inda y'umuhungu mu busaza, kandi uku kwezi no kwa gatandatu naho bahora bamwita intavyara kuko atakinanira Imana. Mariya ati, jewe ndi umusavyi w'Umukama, nibibe uko ubivuze. Nyamumarayika aca arigira. Luka 1:26-38. Inzira y'ubwenge. Ndasubiriye kubaramutsa. Nubwo amateka y'ubuzima bwiwe atigeze atomogwa neza muri Bibiliya, ndavuga nk'ivuka giwe, uko yakuze, umwuga canke akazi yakora, kuba nimba yarize canke atize, ubuzima bw'inyuma yo kurongorwa no kwibaruka, kuba nimba inyuma ya Yezu atabandi bana yavyaye, ingene yabandanije abaho Yezu amaze kuva ku isi, n'ingene yarangije ubuzima bwiwe, nimba yarapfuye agahambwa canke nimba vy'ukuri yarurijwe mu ijuru umutima n'umubiri nk'uko iyobokamana rya Eklezia Katolika rivyemeza. Twebwe ico tuzi nuko Mariya yavyaye Yezu ku bubasha bwa mutima mweranda nk'uko Bibiliya ivyemeza. Luka 1:26-38. Bikira Mariya araboneka muri Bibiliya imbere yo kwibungenga, amaze kwibungenga, igihe co kwibaruka, n'inyuma yo kwibaruka Yezu. Akaboneka Yezu afise imyaka 12 aho Yezu yazimira mu rusengero. Mu nyuma Mariya araboneka yajanye na Yezu mu bugeni bw'Ikana, aho mbere Yezu yakora igitangaro ciwe ca mbere abisabwe na nyina wiwe Mariya ahindura amazi umuvinyu.
Mariya aravugwa kandi muri Bibiliya aho agaruka kenshi mu gihe cyo kubabara, ugupfa no kuzuka kwa Yezu. Akaboneka kandi ari kumwe n'abatumwa biyugaranye mu gutinya abayahudi mu gihe Yezu yari yaramaze kuva ku isi. Iyobokamana rya Eklezia Katolika riraho ikibanza gikomeye Bikira Mariya nyina wa Yezu mu kwemeza ko atari umugore nk'abandi bagore bose. Ari nacyo catumye Eklezia Katolika yemeza inyigisho z'ibinyegezwa vya Bikira Mariya dogme mariale zigera kuri 4. Aho mu mwaka wa 431 inyuma ya Yezu Concile d'Éphèse, inama rukukoma y'abepiskopi n'abadokiteri bakuru ba Eklezia yemeza ko vy'ukuri Bikira Mariya ari nyina w'Imana Theotokos. Mu nyuma Eklezia yavuye yemeza ko Bikira Mariya yagumye ari sugi imbere yo kwibaruka mu gihe cyo kwibaruka n'inyuma yaho. Maze kuwa 8 Kigarama mwaka 1854 Papa Pio w'Icenda mu itegeko yise Ineffabilis Deus yemeza ko Bikira Mariya yasamwe atagicumuro, kuko kuva gisamwa Imana yamukingiye icaha c'inyanduruko abandi bantu bose bavukana. Imana irakimurinda kugira yemeregwe kuzokwibungenga hakibaruka Kristo. Nubundi Eklezia Katolika ntiyagarukiye aho mu guha ikibanza gikomeye Bikira Mariya, kuko kuwa mbere Munyonyo mwaka 1950 Papa Pio 12 mu itegeko yise Munificentissimus Deus yemeje ko Bikira Mariya amaze gusozera ikiringo ciwe cyo kuba kuri iyi si yurije mu ijuru umutima n'umubiri. Muri make ntiyapfuye. None inyigisho z'uko Bikira Mariya yafadikanije na Yezu gucungura abantu, ko ari umuhuza adushikira akadushikana ku Mana, izi nyigisho zo zazananye he zaje gute gushikaho zikwiragizwa ku isi yose, abakatolika benshi bakazizera nk'ukuri kandi zitemewe na Eklezia? Reka dutembere mu bihe aho mu ntango za Eklezia bamwe mu bahinga mu vy'Iyobokamana theologien kumwe na bamwe mu bapapa batwaye Eklezia bagiye barita Bikira Mariya umucunguzi yafadikanije na Yezu. Reka tubirabe mu buryo buramvuye. Nimba uno munsi hari abakatolika bahurikiye mu mihari n'imigwi y'abakunzi ba Bikira Mariya bariko bakwiragiza inyigisho z'uko Bikira Mariya yafadikanije na Yezu gucungura abantu, izi nyigisho zirashaje cane, kuko mu kinjana ca 5 inyuma ya Yezu umweranda Agustino, umuhinga afatwa nka kabuhariwe yafashije mu kubaka inkingi zigize iyobokamana rya Eklezia Katolika, uyu Saint Auguste yarakoresheje iri jambo avuga ko Bikira Mariya ari coopératrice de la rédemption, mu kwerekana ko Bikira Mariya yagize uruhara mu gikorwa ca Yezu cyo gucungura abantu. Izi nyigisho za Saint Auguste zahavuye zikomera muri Eklezia, zirarandagata mbere ziranashigikirwa n'abapapa nka Pio w'Icenda. Umwe twabona ko mu mwaka 1854 izi nyigisho zimaze kumunyura yaciye yasohora itegeko ryemeza ko Bikira Mariya yasamwe atagicumuro. Papa Pio w'Icenda akaba atari we wenyene yarashigikiye izi nyigisho, kuko na Papa Pio w'Icumi na Papa Yohani Paulo wa kabiri baje bashigikira ko Bikira Mariya yafadikanije na Yezu gucungura abantu. Izi nyigisho zakomeje guhanahanwa gushikaho le Concile Vatican II, inama rukukoma y'abepiskopi n'abadokiteri bakuru ba Eklezia igira kabiri yabereye Vatikano, yatanga umuco ko Yezu Kristo ari we wenyene mucunguzi, nubwo impari no kutabihuriza ko vyakomeje gukomera hagati y'abakatolika. Uno munsi uburongozi bwa Eklezia Katolika burahakana ko Bikira Mariya ariko Redemptrice yafashije Yezu mu gucungura abantu. Eklezia ikabona ko abakirisu botuma bamwita Mater Populi Fidelis, umuvyeyi w'abemera, kuko yabaye nyina wa Yezu Kristo, ngo kuko igikorwa ca Bikira Mariya ari kuba yaribarutse Kristo, kandi ivyo n'ubundi akaba yabishobojwe na Kristo nyene. Uko gufasha kwa Bikira Mariya kukaba kudaca kumugira agahambaye, ahubwo kukerekana ububasha bw'Imana yo atakinanira. Ari nayo mpamvu Bikira Mariya atigeze afadikanya ku rugero rumwe na Yezu mu gikorwa cyo gucungura abantu. Ibi biri mu itegeko ryiswe Mater Populi Fidelis ryo kuwa 4 Munyonyo umwaka 2025, ryashizwe habona n'urwego rukuru rwa Vatikani rujejwe inyigisho z'iyobokamana no kwemera, Dicaster pour la doctrine de la foi DDF mu mpfunyapfunya. Itegeko ryari ryasize ryanditswe na Papa Francisco akiri kw'isi, ryahavuye ryemezwa icese riterwa ko umukono n'uwamusubiriye Papa Leo wa 14.
itegeko ritanga umuco mu kwerekana uruhara n'ishusho Eklezia Katolika iha Bikira Mariya ivyo yemera n'ivyo itemera. Iri tegeko rya Vatikano rikaba risohotse mu gihe hari hahize imyaka itari mike abenshi mu bakatolika bari mu mihari n'imigwi y'abakunzi ba Bikira Mariya bariko basaba ko Eklezia Katolika yo kwemeza inyigisho y'ikinyegezwa ca Bikira Mariya dogme mariale ivuga ko Bikira Mariya yafadikanije na Yezu Kristu mu gucungura abantu co-redemptrice au côté de Jésus-Christ mu Gifaransa. Cardinal Victor Manuel Fernandez arongoye urugwego rukuru rwa Vatikano rujejwe inyigisho z'iyobokamana no kwemera Dicaster pour la doctrine de la foi DDF asigura ko iri tegeko rije kurengera no gucacura hagati y'abarenze urugero gushikaho basenga Mariya hamwe n'abamukengera bakamufata nk'umugore asanzwe nk'abandi bose. Mu gihe ishusho ikibanza n'uruhara rwa Bikira Mariya mu vy'ukwemera ko abakristu ari bimwe mu vyateye impari kuva mu ntango gushika n'uno munsi hagati y'amashengero ahurikiye mu idini ry'abakristu, iri tegeko rikaba rije mu ntumbero yo gushitsa umwitwarariko wa Eklezia Katolika wo gukomeza ubumwe bw'abakristu ecumenisme chrétien mu ntumbero yo gukura ivyahora bitandukanya abemera Kristu nk'uko biri mu iri tegeko ryatewe ku mukono na Papa Leo wa 14. Vatikano igasaba abakirisu kwirinda no kuvavanura n'imvugo n'imigigwa yose ijanye na Bikira Mariya yoshobora gutsitaza abandi bakirisu batari abakatolika, ndavuga nk'abaprotestante cyo kimwe n'aba-orthodox. Papa Leo wa 14 akabona ko kwemeza ko Bikira Mariya ari umucunguzi w'abantu yafadikanije na Yezu gucungura isi vyohava bitera uruhagarara rukomeye hagati y'abakirisu. Kubwa Vatikano, Bikira Mariya si paratonnerre, no kuvuga uwo abantu bakwiriye kuremeka imitwaro yabo yose kugira ayibashikanire ku Mana nk'umuvugizi yinginga Imana kugira ibishure nk'uko wogira ikigongo n'inema vy'Imana ntibikwiye, ku buryo harinda gukenegwa ubundi bufasha bw'undi muntu ariwe Bikira Mariya. Vatikano ikavunira akagohe bamwe mu bakunzi ba Bikira Mariya barenze urugero gushikaho bubahuka kwita Bikira Mariya umushikiriza w'inema, mediatrice de toute grâce. Vatikano ikabibutsa ko hisunze ukwemera kwa Eklezia Katolika Imana yonyene ari itanga inema, Dieu seul peut donner la grâce, kandi ko inema y'Imana atawundirinda kubanza gucako kugira ishikira abantu. Vatikano kandi iriyamiriza inyigisho ziha ububasha Bikira Mariya adafise bwo gutanga ibintu, imbaraga no gukomereza ukwemera abamwambaza kuko bisa nko kumuhindura akamana. Iryo tegeko rikamenyesha ariko ko Bikira Mariya afise ikibanza gikomeye mu buzima bw'abemera gusumba uwundi mweranda wese, ariko n'ubundi bidaca bituma Bikira Mariya angana n'Imana. Muri make, Eklezia Katolika nihagaritse kwambaza Bikira Mariya kuko bisanzwe bikorwa no ku bandi beranda, ariko ikibujijwe ni imigigwa n'inyigisho zose zishira Bikira Mariya ku rwego rwo kumusenga nk'Imana, mu kwibaza ko ari umuhuza ajeje kwakira ibibazo by'abantu kugira abishikane ku Mana, mediatrice paratonnerre. Ahubwo Eklezia ikibutsa abakunzi ba Bikira Mariya ko Yezu wenyene ari we yacunguye abantu kandi ko ari we musa inzira uwo dutegerezwa guca ko kugira dushike ku Mana, kuko Bikira Mariya adacaba akamana ngo nuko yavyaye Yezu Kristu. Inzira y'ubwenge. Mwari kumwe na Jewe Atagimana Patrick Rosage Maestro. Reka ndabashimire mwebwe mwese twari kumwe kuva mu ntango gushika hari kuri HP Menya Burundi muri cya kiganiro mukunda cyane muri Sinzi Inzira y'ubwenge, aho twiga tukamenya vyinshi tutari tuzi imbere nibyo twahora dufata ko bidashoboka, bitabaho bitobaho canke ko bitabayeho, kugira dushobore guhumuka, kujijuka, kwinegura no guhindura ingendo kugira dushobore gushika kumbona kazoza twipfuza. Uno musi tukaba twariko turabira hamwe ibijanye n'ishusho n'ikibanza ca Bikira Mariya muri Eklezia Katolika irongowe uno musi na Papa Leo wa 14. Aboneka nk'ufise umwitwarariko udasanzwe mu kugerageza gukura inzitizi zose zahora zitandukanya abakatolika n'abandi bakirisu batari abakatolika, mu ntumbero yo gushika ku bumwe bw'abemera Yezu Kristu canke Yesu Kristo ecumenisme chrétien. Nizere ko twahigiye ibitari bike. Mwibuke gukora subscribe kutarayikora, mukore like, mwongere mupartage iyi video muyisangiza abandi nabo bamenye.
mwibuke kudusangiza ivyiyumviro vyanyu muri commentaire kuko ari nkenegwa. Mufise ico mubaza naho canke nico mwifuza kutwunganira ni muce kuri WhatsApp ku 76823090. Iyi nimero irakora no kubifuza kumenyekanisha ivyo bakora kugira bishike kure bishikira abantu benshi. Ndi musangwa amahoro y'Imana mugira muba mwubahwe na Gahwane. Inzira y'ubwenge. Yes, no one, nabo bamenya.